Umukobwa arakeneye umunezero ko umutera kwiyizigira no kwiyemera. Iyo anezerewe ariyemera, akamenya ko afise agaciro, akabona ko ari umuntu w'agaciro aho ari hose, kandi bigatuma agira ico atera imbere. Ni ibi na biriya, ariko nta munezero wa mbere nko kubona uriko uraganirizwa neza kandi wahawe umwanya, ukerekwa yuko uri ingirakamaro mu buzima bw'umuntu kanaka, ukerekwa yuko uri umuntu w'agaciro, uri umuntu uza imbere, uri umuntu w'ingirakamaro. Bonjour canke bon après-midi bakunzi ba Keje Media, nizera ko muri bumeze neza, mukomeye, mushima Imana. Natwe turaho, turameze neza, turashimira Imana yaduhaye akandi karyo ko kubaho. Nukuri iyo Mana niyo gushimwa. Reka ndabaha ikaze kandi kuri Keje Media mu kiganiro Feed Your Mind, ikiganiro kidufasha kugira ubundi bumenyi tutari tuzi, kugira ibindi vyiyumviro bishasha kandi bituma umuntu akura, agatahura, akamenya ibintu vyinshi atarazi. Reka ndagusabe kudukurikirana nturambirwe, oza kugira ibihe vyiza, aho tugira turage kuri sije nziza ikunze kwibazwa ko n'abantu benshi, kandi iteje ikibazo gikomeye mw'isi, mu mibano y'abantu, mu rukundo, mu rugo. Mumva yuko bikeneye ko tubiyaga ibi bintu, nubwo ntanabivuga, kugira ngo bikunde, bifashe abantu benshi, bifashe imitima ya benshi, bifashe ingo nyinshi, bifate inkundo nyinshi, abantu bari mu rukundo, yongera inafashe n'imiryango myinshi, kubera yuko burya ngo kw'isi ni byiza ko amahoro n'urukundo biganza mu mitima yacu, ngo bikunde umuntu abeho neza kandi afise ibyishimo, afise n'ivyizigiro vy'uno munsi n'ivyejo, n'ivyakazoza mu buzima bwiwe. Sije uno munsi ndavuga ati ivyo wokora kugira ngo unezereze umukobwa. Iyo tuvuze umukobwa ndibaza yuko turaba muri rusangi igitsina gore. Iyo tuvuze umukobwa ntabwo tuvuze umukobwa gusa, umwigeme, ahubwo tuba turiko tuvuga n'umuntu yubatse, umumama, umukobwa yubatse yamaze kuba umugore. Umva ko muri rusangi tuba turiko tuvuga igitsina gore. Ivyo wokora kugira ngo unezeze canke ushimishe umukobwa canke umugore, niyo sije canke niyo teme y'uno munsi nifuza ko tuyagako, kugira ngo bikunde dufashe abantu benshi, kubera yuko muri kino gihe abantu benshi baradushe, nkuko nari nabivuze, abantu benshi barababaye, abantu benshi bafise agahinda, abantu benshi bama bibaza mbega abakobwa mukundiki, abagore mukundiki, abantu muri rusangi mukundiki. Ni gute umuntu ashobora kubana n'umukobwa neza kandi mu mahoro n'umunezero? Ni gute umuntu ashobora kubana neza n'umugore mu mahoro n'umunezero? None abakobwa mukundiki bimeze gute? Niko ibi bibazo vyama biza mu mitima ya benshi. Niyo mpamvu uno munsi nazanye ino sije kugira ngo bikunde tuyageko, bitwigishe, bidufashe, biduhinduza ivyiyumviro, kandi biduhe no kumenya ibindi bintu tutari tuzi. Ajya bavuga ati nta muntu amenya vyose kandi nta muntu ashoboye vyose. Rero birasaba yuko uza urarondera ubundi bumenyi ku bandi bantu kugira ngo bikunde bigufashe. Ndacabasaba ba bantu batagira subscribe cyangwa se abone kuri Keje Media, tugiye subscribe cyangwa se abone, nimba musanze w'umuntu wacu, tugire like, tugire comment. Namaze kuvuga menshi, hariho byinshi baba kuvuga. Twandikire muri commentaire utubwire uko wumva ino sije yacu. Twandikire muri commentaire nimba dukeze, twandikire muri commentaire nimba tukunezeza, nk'ibintu bitubwire uzo ukoze gose. Ivyo bintu bidutera intege, bituma twishima, bituma kumva ko turi mu bantu kandi tuko turakora ibintu vy'akamaro bifasha imitima y'abantu benshi. Nongera nsaba wowe ukadukurikirana nturambirwe, udukurikirane, ntutangure ikiganiro mu giciri hagati, gitangure ugiheze, kuko niwe uza kumenya neza na neza ivyo wokora kugira ngo bikunde unezereze umukobwa. Biri ku musozo, ndagusaba rero nturambirwe, udukurikirane, waza kugira ibihe vyiza. Nijewe Keza Fleur yadha kuri miko za Keje Media, nkuko nari nabivuze. Nijewe umukobwa wanyu, nabandi bazanye amasije y'ubwenge, bya bintu abantu dukunze kwiyumvira ko bigatuma duhindura ivyiyumviro, tukamenya umuco,
twagira ivyiyumviro bishasha tukabona yuko turi abantu b'agaciro. Reka mvuga ati ushobora kuba dukurikirana uri ku kazi, uri muhira, uri hehe, uri ku kiyaga, uri muri bar, uri kw'ishure canke uri ahandi hantu hatandukanye nashoboye kuvuga. Reka ndakubwira ati ibihe vyiza muviremwo vyose. Niba nawe uriko urafungura, uriko urafata breakfast cyangwa uriko urafungura ivya saa sita, uriko urafungura vyo mw'ijoro, akayabagu kenshi bigutembe neza. Urakoze cane fresh sana. Nongera ndakubwira ati bandanye udukurikirana, aza kuryoherwa na sije yacu, ivyo wokora kugira unezereze umukobwa. Guys, wokora iki? Twandikire muri commentaire utubwire ico wokora. Twandikire muri commentaire utubwire uko uvyumva. Cyane kubera iki umunezero ukenewe gose ku bakobwa? Kubera iki umunezero umenga ni ikintu nkenerwa gose ku muntu w'umukobwa canke umugore? Mbega abagabo bo nta munezero bakeneye? Abahungu nta munezero bakeneye? Nivyo tugira tuyageko. Iyo tugira tuyage kugira ngo bikunde dutahuze benshi, abantu benshi bamenye ivyo batari bazi. Reka rero turabire hamwe neza neza umunezero niki. Umunezero abantu benshi bawugereranya nkaho menga ni ibihe vyo gutwenga gusa canke ni ibihe vyo kubona umuntu ahimbawe, ariko ega ivyo nivyo, ariko kandi umunezero ni ikintu kidasanzwe, ni inkingi ikomeye mu buzima bw'umuntu ituma aronka amahoro n'umunezero, akagira ugutuza mu buzima bwiwe kandi akamererwa neza. Umunezero rero ati ni ikigumbagumba c'umutima gituma umuntu yumva amahoro, agatekana, akagira akanyamuneza, akagira no kwishima mu buryo budasanzwe. Kandi umunezero ugira umuntu kuba yisanzuye, akamererwa neza, akumva yujujwe, akumva yisanzuye, akumva ari umuntu muzima, ari umuntu ari mu bandi, akumva ari umuntu w'agaciro. Mumva yuko umunezero ari ikintu kidasanzwe. Mu ncamake rero umunezero si ibintu vyiza umuntu afise, ahubwo ni ukuntu yiyumva mu mutima, akumva afise amahoro n'umunezero. Niyo hatarimwo ivyiza gusa, ko kw'isi habaho vyinshi, ariko ni ukuntu yiyumva, akumva yujujwe, akumva amahoro, akumva umunezero, akumva aguwe neza. Mumva ko umunezero ari ikintu kidasanzwe. Reka turabe umwigeme canke umukobwa. Umukobwa wewe ninde canke umukobwa niki? Umukobwa ni umuntu w'igitsina gore akiri muto canke atarashika mu rugero rw'abagore, uwo n'umukobwa. Ariko umugore nawe ni wa muntu nyene afise igitsina gore amaze gushika mu rwego canke ku rugezo rw'abagore, ariko turacari ku gitsina gore. Iyo tuvuze umukobwa, muri rusange twumva gitsina gore, kuko umukobwa niwe avamo umugore, umukobwa niwe avamo umukenyezi, umukobwa niwe avamo umutambukanyi, niwe shiga. Umva yuko umukobwa n'umugore ari ibintu vyegeranye gose. Niyo mpamvu iyo tuvuze umukobwa tubona igitsina gore. Mumva yuko umukobwa ari umuntu w'igitsina gore akiri muto canke atarashika ku rugero rw'abagore. Turabona ko n'umugore ari umuntu w'igitsina gore amaze gushika ku rugero rw'abagore. Mu ncamake umukobwa ni umwana canke umuyabaga w'igitsina gore, ariko afise ubushobozi bwo gukura no kuba umuntu akomeye, yubahirijwe kandi afise intumbero mu buzima bwiwe. Hari n'ikindi kintu dukunze kumva mu kibano cakunzwe no kuvugwa kuva kera. Umukobwa yari umuntu agaragara nkaho atari umuntu w'agaciro. Niwo muvyeyi badutse umukobwa ntibavuga ko yavyaye, ariko yibarutse umuhungu niwo baca bavuga yuko yavyaye. Kera umukobwa wamenga nta gaciro afise, wamenga nta jambo afise. Umukobwa wamenga ni ikintu nyene co ngaho, ni ikintu c'imburakimazi, no kwigishwa ntibigishwa kumvo zuko babona yuko atashobora kuvamwo. Ariko turiko turabona yuko umukobwa ari umuntu aba afise ubushobozi bwo gukura no kuba umuntu akomeye, yubahirijwe kandi afise intumbero nziza mu buzima bwiwe. Mumva yuko
muri kino gihe umukobwa ari umuntu w'agaciro rwose. Narya no muri Bible havuga ati uronse umugore aba aronse ikintu ciza, kandi bakavuga ati uwuhusha itunga ahusha umugore. Mwumva ko umugore atekewemo imigisha, mwumva yuko umugore ari umuntu adasanzwe hano kw'isi. None vyoba ariyo mpamvu tuko turavuga ati umugore arakeneye umunezero. Kubera akeneye umunezero, mbega ho umunezero ku mugore urangwa niki? Hari n'abovuga ati kumenga abagore ntibashima, kumenga abagore ntaco bakora bibanezereze, abagore ntibahaga, abagore nibiremwa bihindagurika anytime. Muri mukuri, ariko hari ivyo dusabwa kugira ngo bikunde umukobwa anezerwe. Kandi murazi yuko iyo umuntu anezerewe atasha adakora, iyo umuntu anezerewe ntasha adatanga, iyo umuntu anezerewe nta kintu na kimwe atoguha, nta kintu na kimwe atogukorera. Yani umukobwa ni umuntu adasanzwe, ni umuntu w'umutima, ni umuntu w'umugwaneza, ni umuntu afise urukundo, ni umuntu afise ikigongwe. Muri rusange umukobwa n'umuvyeyi. Mwumva yuko umukobwa ari ikiremwa ciza, nkuko niyo Imana yavuze yuko uronse umugore aba afise ikintu ciza, kandi tukabimigisha mu ngo zacu. Abakobwa n'umugisha mu ngo zabo, batuma haba umugisha, umuryango ukagwira, ubutunzi bukaza, n'Imana ikabasha guhezagira. Reka turabire rero, twabonye umukobwa, twabonye kandi n'umunezero ivyo ari vyo. Reka tubirabire hamwe rero. Umunezero ku mukobwa ufise akahe kamaro? Umunezero ku mukobwa ufise akamaro kanini mu buzima bwiwe, haba ku mubiri, ku mutima, ndetse no mu bwenge. Uretse no mu bwenge, kumenya no mu kumenya kubana neza n'abandi. Reka turabire hamwe ibintu bitanu bigaragaza akamaro kuko umukobwa afise umunezero. Umukobwa afise umunezero canke umunezero ku mukobwa uragira akamaro kadasanzwe. Ubwa mbere na mbere turabona ubuzima bwiza bwo mu mubiri. Umukobwa iyo anezerewe aragira ubuzima bwiza bwo mubiri wiwe, aramererwa neza, aravyibuha, aratagata, no mu maso yiwe haraca. Reka turabe ivyo bavuga ngaha. Umunezero uragabanya stress ku mukobwa, ugatuma umutima ukora neza, kandi umubiri ukagira inguvu. Mwumva yuko umubiri umaze kuba ata stress ufise, uragira inguvu, ukamererwa neza, ukagira n'amagara meza, hamwe atakibazo na kimwe uba ufise mu buzima bwawe. Ubwa kabiri turabona akamaro k'umunezero ku mukobwa, karatuma ubwenge no kwiyumvira neza. Umukobwa iyo anezerewe ariyumvira neza kandi akagira ubwenge. Iyo umukobwa anezerewe ariyumvira neza, agafata ingingo zifise umutwe, zifise intumbero, zifise kwiyumvira kandi zikomeye mu buzima bwiwe, kandi ariga neza mu gihe ari umunyeshure. Mwumva yuko umunezero ari ikintu kidasanzwe, gitanga amahoro, umuntu akumva atuna kimwe atokora mu buzima bwiwe. Ubugira gatatu, kwizera no kwiyubaha. Umukobwa anezerewe arizera kandi akubaha. Umukobwa arigira icizere, akimenya, akiyemera, akamenya n'agaciro kiwe. Ntihagire umuntu amutesha umutwe vyoroshe. Umukobwa iyo anezerewe nta muntu amutesha umutwe vyoroshe, kandi arabona agaciro kiwe, arimenya, akitahura, akamenya ko agomba kwifata, akamenya uwo ari we, akamenya ko agomba kwigenza mu buzima bwiwe aho ari hose. Ubugira kane, umukobwa afise umunezero abana neza n'abandi. Umukobwa anezerewe aratwenga, araryoherwa aho ari hose, kubana n'abandi neza, akunda neza, kandi ntiyikunda cane, ntiyigera impuhwe wenyene.
ego kwikunda njye mu gihe aravuga ati kunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ego d'abord umuntu abanza kwikunda hama agakunda abandi. Mugabo mwibuke yuko hari abantu bikunda gusumba abandi cyane, ugasanga umuntu aribabaye, umuntu ntiyigera yumva ko n'abandi bantu bababaye cyangwa bakomereka, ntiyigera yumva uburibwe bw'uwundi muntu. Ariko umukobwa anezerewe arumva ko n'abandi bantu bakeneye umunezero, arumva ko n'abandi bantu bakeneye ibyishimo, arumva ko n'abandi bantu bakeneye kubaho neza. Donc umukobwa anezerewe aragira impuhwe abandi, agira ubuntu, agira urukundo, agakunda cyane kandi araryoherwa aho ari hose, yamana akanyamuneza. Ubugira gatanu, umukobwa anezerewe agira intumbero mu buzima bwiwe, agira ivyifuzo vy'ejo hazaza canke vy'ejo, akagira imbona kazoza, agira ivyifuzo vyo gukora, kwiteza imbere no gushika ku ndoto ziwe. Umukobwa anezerewe arashika ku ndoto ziwe, donc aba afise inguvu muri we, aba afise ishaka, aba yiyumva, aba yumva afise inkomezi zidasanzwe, aba yumva ari umuntu adasanzwe, aba yumva ari umunyenkomezi. Niyo mpamvu umunezero tuko turavuga yuko umunezero ku mukobwa ufise akamaro kadasanzwe, kuko bituma amererwa neza haba mu mutwe, mu mubiri, mu mutima ndetse no mu kibano. Mu ncamake, umunezero ni inkingi y'ubuzima bwiza bwo mu mutima, mu bwenge, mu mubano mwiza n'abandi. Mva ko umunezero ari ikintu ciza kandi kidasanzwe. Umunezero ni kirumara ku buzima bw'umuntu, uretse ku mukobwa gusa canke ku mugore gusa. Muri rusangi umunezero ni inkingi y'ubuzima bwiza, bituma umuntu abaho neza, akumva yishimye, akumva aguwe neza, akagira umwete mu vyo akora vyose, ntiyumve yuko ananiwe, ahubwo bimuha courage mu vyo ariko arakora byose, haba mu kwiga, mu gukora akazi afise, iyo akadafise ahantu akorera umuntu canke akazi kiwe bwite. Reka turabereyeho hamwe umunezero ku mukobwa urangwa n'iki? Umukobwa anezerewe arangwa n'iki? Umukobwa anezerewe aba ameze gute? Aba yifashe gute? Umunezero ku mukobwa uragaragara mu buryo butandukanye, kandi ushobora kwibonekeza mu marangamutima, mu myitwarariko n'ukuntu abayeho. Mwumva ko umunezero ari kirumara kandi ugaragara mu marangamutima, mu matabona amarangamutima, reka ndabwiye ko masentima, uko umuntu yiyumva, uko umuntu yitwara, imyitwarariko n'ukuntu abayeho biragaragara meme no mu isura. Nako hari ibintu bitandatu bitwereka ibiranga umukobwa anezerewe canke igitsina gore kinezerewe canke umugore anezerewe. Ubwa mbere turabona isura ihora itwenga canke ituje. Umukobwa anezerewe aratwenga canke agira isura y'amahoro, nubwo atovuga urabona mu maso ko anezerewe, urabona ko afise ivyishimo, urabona ko atuje, urabona ko amerewe neza. Ubugira kabiri, aragira ico avuga neza, avuga n'umutima mwiza, avuga atuje, avuga n'ubugwa neza. Mumva yuko umunezero ari ikintu kidasanzwe. Arishima, yishura neza, aganira mu buryo butuje kandi bwiza, buryohera amatwi, bakaryohera n'amaso, kandi agira ico ashikiriza c'agaciro gikomeye kandi gifise intumbero nziza. Ubugira gatatu, yisanga mu bandi, arashikirana. Umukobwa anezerewe arangwa n'umubano mwiza, arumva yisanzuye kuba ari kumwe n'abandi, arumva anezerewe kuba ari kumwe n'abandi, arumva yishimye, arumva yovugana n'abari bo bose kumva zuko aba amerewe neza mu mutima. Ntatinya kuba mu bandi, arigirira icizere kandi arabana neza n'abandi, akababona nk'inshuti, nk'umuryango, nk'abavukanye, kubera wa munezero umurimwo, ivyishimo bimurimwo. Ubugira kane, arakunda ico ariko arakora kandi akagiha umwanya uhagije. Mumva yuko aba afise n'intumbero, nka kaminuza, akazi canke ibikorwa, arakora afise ishaka n'akanyamuneza.
kubera wa munezero. Turiko turavuga yuko umunezero ari ikintu kidasanzwe mu buzima bw'umuntu, ariko cane cane ku mwigeme canke ku mufasoni muri rusangi igitsina gore. Ubugira gatandatu, umugore afise umunezero canke umukobwa anezerewe agira ivyiyumviro vyiza mu buzima bw'ejo hazaza. Ntacika intege mu vyo kubaho, agira amabanga, arota imbere, arumva atari wo ngaha gusa, arumva hari ahandi hantu mu buzima agomba gushika, arumva afise indoto kanaka agomba gushikako, arumva afise intego kanaka mu buzima bwiwe. Murumva yuko umunezero ari kirumara mu buzima bw'umukobwa canke mu buzima bwa gitsina gore. Umunezero ufise agaciro kadasanzwe, umunezero urakenewe kugira ngo ibi vyose biboneke. Mu ncamake umunezero ku mukobwa uribonekeza mu kwiyemera amahoro y'imbere muri we, akumva atekanye, akumva atuje, urukundo no kwishima mu vyo akora. Umunezero ukagaragara, akagira akanyamuneza mu maso, nubwo atovuga umunezero ukawubona, nubwo atomuvugisha, umuravye gusa ukabona ko uwo muntu yujujwe, amerewe neza, afise amahoro. Umva ko umunezero ari ikintu kidasanzwe. None kuki umukobwa akeneye umunezero mu buzima bwiwe? Kumenga birakomeye gose ko umukobwa agira umunezero ukomeye. Kubera ko umukobwa afatwa nk'umuntu w'agaciro kandi akeneye umunezero kugira ngo bikunde byose bigende neza. Bisigura yuko iyo umukobwa atishimye n'isi itoryoha. Bisigura ko iyo umugore atishimye n'urugo ntirugenda neza. Iyo umukobwa atishimye umubano ntugenda neza mu rukundo canke aho aherereye hose. Umukobwa iyo atamerewe neza, atamunezero afise, atamahoro afise, ndakubariye no kw'isi ibintu byose vyohungabana. Umunezero ni kirumara mu buzima bw'umugore canke umwigeme n'agore. Umunezero ni mwiza, umunezero ni kirumara, umunezero ufise agaciro kadasanzwe. Rero kuki umukobwa akeneye umunezero? Umukobwa akeneye umunezero nk'uko umuntu wese awukenera, kuko umunezero ufasha ubwonko n'umutima gukora neza. Umunezero utuma umukobwa yumva afise amahoro, agatekana kandi agira n'ivyiyumviro bizima. Umukobwa arakeneye umunezero ko umutera kwiyizigira no kwiyemera. Iyo anezerewe ariyemera, akamenya ko afise agaciro, akabona ko ari umuntu w'agaciro aho ari hose, kandi bigatuma agira ico atera imbere, bigatuma agira vision mu buzima bwiwe canke mu buzima bw'umuryango canke mu buzima muri rusangi. Akaba ari umuntu w'ingirakamaro mu gihugu, kw'isi, mu mubano. Umva yuko umunezero ari ikintu kidasanzwe ku mukobwa, niyo mpamvu turavuga ko umunezero ukenewe. Ubugira gatatu, ufasha umubiri gukora neza. Umunezero ugabanya stress, ukongera imisemburo y'ubuzima kandi ukongera n'inguvu. Umunezero ni ikintu kidasanzwe guys. Nimba ufise umukobwa ari hafi yawe, muha umunezero, kumvo z'iterambere, kumvo z'ubuzima bwiza canke amagara meza ku buzima bwiwe. Ubugira gatanu, ni igice c'ingirakamaro c'iterambere. Ku mukobwa umunezero ni igice c'ingirakamaro c'iterambere. Bivuze yuko umukobwa iyo atishimye n'iterambere rigoye, kubera ntiyiyumvira neza. Nta bintu bizima ashobora kwiyumvira mu gihe ababaye, nta bintu bizima ashobora kwiyumvira mu gihe adafise gutuza mu mutima wiwe no mu mutwe. Buriya ubwonko iyo butabagaze neza, umuntu ashobora kwiyumvira neza. Iyo umuntu atamunezero afise, ntashobora kubona ibintu bizima, ntashobora kubona ibintu bikenewe. Mumva yuko umunezero ari ikintu kidasanzwe. Umunezero urakenewe, umunezero ni ikintu c'agaciro. Tanga umunezero kumvo canke ku ntumbero nziza y'ubuzima bw'umuntu
canke ku bw'akazoza k'umuntu. Mu ncamake, umunezero ku mukobwa urakenewe kugira abe muzima mu mutwe, mu mubiri no mu buzima rusangi. Ni bimwe dukomeza kuvuga, umunezero ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu cy'akamaro bakagombye gusangiza umukobwa akuri hafi wese, yaba umukunzi wawe, yaba umufasha wawe, yaba umuvyeyi wawe mama, yaba mushikawe, yaba umugenzi wawe bisanzwe. Ni vyiza ko uyu muntu umusangiza amahoro, umusangiza umunezero kugira ngo abashe kuba umuntu muzima, umubiri uhagare neza, yiyumvire neza, ubwonko bukore neza, umubiri ukore neza, amererwe neza. Hari abantu benshi bagwaye imitima kumva zo kubura umunezero. Hari abantu benshi bagwaye amadiabete kubera babuze byinshi mu buzima bwabo. Hari abantu benshi bafise amadepression, bagwaye depression kumva zuko babuze amahoro n'umunezero. Hari abantu benshi byanse ko batera imbere kumva zuko baguma biyumvira ivyabababaje. Hari abantu bagwaye agahinda, hari abantu bamerewe nabi kubera umunezero, kubera kubura umunezero. Guys, tanga umunezero aho ukenewe hose. Tanga umunezero ku wifuza wese. Tanga umunezero ku babigenewe bose. Ego n'abantu bose bakeneye umunezero, ariko cane igitsina gore, kubera yuko kibabaye vyinshi vyopfa kw'isi, vyinshi birapfa mu ngo, vyinshi birapfa mu kibano, vyinshi birapfa mu gihugu. Rero ni vyiza ko umugore umuwuzuza amahoro kugira ngo ibintu byose bigende neza. Mu gihe umukobwa abuze umunezero amererwa gute? Ni ibintu ariko ndavuga, umukobwa ni kiremwa ariko kandi c'intege nke. Ni kiremwa ciza c'agaciro ariko kandi gifise intege nke. Nk'uko muri Bibiliya bivuga ko abigeme ari imbombovu, n'abantu b'intege nke, n'abantu bashavura vuba, n'abantu barakara kare, n'abantu bavuga menshi, n'abantu amarangamutima yabo ari hafi cyane, haba kunezerwa cyangwa kubabara biri hafi gose. Rero niyo mpamvu mwokwirinda gutuma umwigeme cyangwa umugore abura umunezero canke amahoro mu buzima bwiwe, kuko iyo abibuze arahungabana, amererwa nabi cyane. Mu gihe umukobwa ataronse ibimunezereza, ashobora kugaragara impinduka mu myitwarariko, ivyiyumviro n'umubiri ugahinduka, akamererwa nabi. Reka turabe bimwe mu bimenyetso biva ku kubura umunezero. Ubwa mbere na mbere turabona mu mutwe no mu marangamutima. Umukobwa abuze umunezero ariheba canke akumva atagaciro agifise, akumva atagaciro afise, akumva atacizere yifitiye, akumva amaramaye ahari hose. Agira umubabaro w'amarangamutima udasanzwe, akababara vyanyavyo. Apana wa mubabaro wo kwiriza gusa, ahubwo agira umubabaro ushobora no kumugwaza umutima. Umukobwa adafise umunezero ntiyisanzura mu bandi, acika intege kare, ntiyishima. Umukobwa ata munezero afise agira ishavu ridasanzwe canke akababara vyoroshe. Niyo yandi usanga umuntu nubwo umucako utamubonye agutuka nabi, agufata nabi, kumva zuko afise ibi vyamukomekeje ku mutima, afise ibiri ku mutima bimubabaje igihe kirekire, amerewe nabi cane. Reka turabe nawo mu mubiri. Iyo umukobwa abuze umunezero araruha ku buryo yumva atakindi kintu yokora, aruha n'ingoga. Arababara mu mutwe, akameneka umutwe, akababara mu nda, cyane cyane ko ishavu rishobora guprovoka estoma. Ishavu yatuma umuntu ababara mu nda mu buryo budasanzwe, canke akababara amabere kubera ishavu. Umukobwa yabuze umunezero aragabanuka
kandi akabura akayaba ko gufungura, apeti igahera kubera atamunezero afise mu buzima bwiwe. Umukobwa atamunezero afise agira ikibazo cyo gutora itiro, ntasinzira, aguma akangagurika kubera yuko aba yumva amerewe nabi cane, aba yumva atamunezero afise, aba yumva adatekanye. Nk'impanuro rero ushobora guhereza umuntu kugira ngo bikunde aguma ahagaze neza, canke abantu bamukikuje, ereka uwo mukobwa kandi w'agaciro. Uko biri kose nubwo ababaye, nubwo atamunezero afise, nubwo afite byinshi byo kumuca intege, mwereke kandi w'agaciro. Mutege amatwi, umwumvirize kandi ntumuce intege, kandi ntumwageze ikintu na kimwe mu buzima bwiwe. Mubera inshuti ya hafi. Uwo tugeze kuri ya point yacu, mugabo imbere yuko ndayivugako, reka ndabasabe mwebwe muko mandukurikirana, ndazi yuko muriko muragira ibihe vyiza, muriko muratahura ivyo mutari muzi, canke mwari mubizi ariko muriko murongereza, canke tuko turabibutsa uko mwakagombye gukora, canke uko mwakagombye kwitwara kugira ngo bikunde unezereze umukobwa canke umwigeme canke umuntu wese w'igitsina gore. Warubizi si bishasha. Et d'ailleurs n'indemanwa. Rero ndagusaba utugire commentaire. Kwandikira muri commentaire utubwire gushika hano uko uriko uravyumva, uko bitahura cyangwa uko ubibona. Mbega umunezero ku mukobwa wari ukenewe muri ubwo ariko ndabivugamwo, cyangwa umunezero ku mukobwa hari ubundi buryo ukenewemwo? Twandike muri commentaire utubwire nimba koko nawe ufise ikindi cyumviro cerekana uko umunezero w'umukobwa utangwa, canke cerekana ivyo wokora kugira ngo bikunde umukobwa yishime. Twandikire muri commentaire uzobukoze. Nongera ndakwibutsa kugira like canke j'aime, nongera ndagusaba kugira share kugira bikunde kino kiganiro gishobore gushikira benshi bashoboka. Uzobukoze cyane. Nongera nsaba na wa muntu ariko adukurikirana ariko atagira subscribe canke s'abone, tugiye subscribe canke s'abone kugira ngo bikunde uzoze wirabira ibiganiro vyacu ku mwanya mwiza kandi neza. Kandi nongera ndabibutsa yuko kuva kuwa mbere ushaka kuwa gatanu tuba turi live kuri YouTube channel ya Akejo Media. Isaha 3 haratangura amakuru y'inkino ariyo sport. Isaha 6 n'igice hakatangura Feed Your Mind, aco kiganiro kidufasha kumenya ibintu tutari tuzi, tukagira ibindi vyiyumviro bishasha, canke tukagira ubundi bumenyi bushasha tutari dufise. Aco kiganiro twita Feed Your Mind. Isaha 8 tukaba turaba ikiganiro citwa ivyacu ku mwanya c'abahanzi, abacuraranzi, abanyamuziki. Ndabasaba rero kugira subscribe canke s'abone kugira ngo bikunde uzoze udukurikirana ku mwanya wo, kandi ufata umwanya mwiza, kandi ukamabibuka kutubwira commentaire, share, ukatwereka urukundo, ukatwereka yuko uri kumwe natwe. Reka tutabire hamwe ivyo wokora rero kugira ngo bikunde unezereze igitsina gore, unezereze umukobwa, unezereze umugore. Kugira unezereze umukobwa si kumubesha canke si ukumukinisha umutima, ahubwo ni ugushira ukuri imbere. Akantu nagasubiremwo. Kugira unezereze umukobwa si ukumubesha canke gukinisha umutima wiwe, ahubwo no gushira ukuri imbere, ubugwaneza no kumwumviriza, kumutega amatwi. Yego abagabo canke imisore murabo kubahwa, icubahiro n'iciwanyu, nk'uko Imana ubwayo yategetse abagore ati mwubahe abagabo banyu. Namwe abagabo Imana bategeka ati mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze ishengero akanagitangira. Rero icubahiro bagabo ni ciwanyu, icubahiro cyose ni ciwanyu. Ariko mwabe mwibuka yuko n'umugore arakeneye kumva ukuri. Umugore ntajaniranywa, umugore si wo gukinisha umutima, si wo kubesha ivyo wifuje vyose. Umugore arakenera ubugwaneza, umugore arakenera ko umutega amatwi,
ukamwumviriza kuko nawe arafise iciyumviro, arafise ijambo, arafise ico ategerezwa kukubwira ukamwumviriza, urafise ico wokora kuri we. Niyo mpamvu turiko turavuga ati mutega amatwi kuko umukobwa ni uw'agaciro, umukobwa ni uw'akaranga, umukobwa ni kimwe kigize iterambere ry'umuntu canke iterambere ry'umugabo. Reka turabe hamwe rero ivyo wokora kugira ngo bikunde unezeze igitsina gore, umukobwa canke umumama, umugore. Nubwo umugabo uri wo kubahwa, ariko birasabwa yuko umwubaha, wubaha umugore canke umukobwa kandi umwereka ko umwitwararitse. N'abakobwa barakeneye icubahiro, barakeneye guhabwa agaciro, barakeneye kureba ko nabo bubashwe, barakeneye no kubona ko bitwararitswe. Ni intambwe ya mbere yo kwereka ko agaciro agafise canke nawe nyene afise agaciro kuri wewe. Ubugira kabiri, tegera ivyiyumviro vyiwe. Ubwa mbere mwubahe kandi umwereke ko umwitwaritse. Ubugira kabiri, tegera wumvirize iciyumviro ciwe canke mwumvirize, mutege amatwi. Ntiwishire imbere gusa, umenye ico akunda, ico akeneye n'ico atemera. Ibi ni kirumara mu buzima, ni kirumara mu rugo, ni kirumara mu mibereho. Uragomba kumenya ico umuntu akunda, uragomba kumenya ico umuntu yanka, uragomba kumenya ico umuntu akeneye mu buzima bwiwe, uragomba no kumenya kandi ico umuntu atemera, ico umuntu adakunda. Ahubwo bikunde umwubahirize, umutere umunezero, nawe nyene abone ko ari umuntu w'agaciro, abone ko yumvirizwa kandi akubahirizwa. Ubugira gatatu, ba umuntu w'ukuri kandi wizewe. Ba umuntu w'ukuri kandi wizewe. Ba wa muntu w'imvuga kuri, ba wa muntu uvuga ururimi rumwe, ba wa muntu udahindagura ivyo uvuze uno munsi ntabari ivyo uvuga ejo. Ba umuntu uvuga ikintu ugifitiye ubuhamya canke ugifitiye ukuri, apana wa muntu ufise iyindi myitwarariko itamenyekana. Abakobwa bose canke benshi baranezezwa no kumenya ko uwo bari kumwe ari umuntu mwiza, ari umuntu atigirisha, ari umuntu atamwiyezako, ari umuntu w'agaciro ku buzima bwiwe, ari umuntu atamubesha, ari umuntu atamukinisha. Ubugira kane, mwubahe mu majambo no mu bikorwa. Hari abantu benshi bakunze kuvuga icubahiro, akavuga mu majambo yuko amukunda, mwubaha, yuko atanakimwe yokora co mubabaza, ariko turiko tuributswa yuko umukobwa nawe nyene akeneye kubahwa, haba mu majambo no mu bikorwa. Ntumubwire amajambo meza gusa, ahubwo garagaza no mu ngeso. Bigaragaza no mu ngeso. Ivyo uvuga unabikore. Mwumva yuko umunezero ari ikintu kidasanzwe. Ubugira gatanu, umuganirize neza, umuhe umwanya wawe. Buriya abakobwa barakeneye attention, barakeneye kubona yuko uriko urabitaho, barakeneye kubona ko uriko urabumviriza, barakeneye kubona ko uri hafi, barakeneye kubona umwitwarariko, barakenera kuganirizwa. Buriya hari umuntu yavuze ati abagore canke abakobwa nubwo ataco wowe uriko uramumarira muri uwo mwanya, ariko akubona hafi yiwe aragira ukurema, arumva anezerewe, arumva yishimye. Ego benshi barakunze kuvuga ati umunezero n'amafaranga canke umunezero ni ibi na biriya, ariko nta munezero wa mbere nko kubona uriko uraganirizwa neza kandi wahawe umwanya, ukerekwa yuko uri ingirakamaro mu buzima bw'umuntu kanaka, ukerekwa yuko uri umuntu w'agaciro, uri umuntu uza imbere, uri umuntu w'ingirakamaro. Guys, nimutange uwo mwanya, nimutange uwo munezero, nimuganirize abo bakobwa, abo bagore kugira ngo babone umunezero wabo. Gushira umutima ku biganiro, kumutega amatwi no kumusubiza neza birafasha
umukobwa canke umumama kumva afise umunezero mu mutima wiwe, akumva yishimye, akumva aguwe neza, akumva yuko nubwo hoza igisasu kitomuhitana, kumva uko yumva mu mutima wiwe hera. Guys, nimutange umunezero. Umukobwa arakeneye kwishima, umukobwa arakeneye amahoro, umukobwa arakeneye kumva aguwe neza. Ni ibintu bitanu gusa ushobora gukora kugira ngo bikunde unezereze umukobwa, si byinshi. Ni ibintu bitanu kandi byoroshe nubwo bikunze kubagora. Ni ibintu bitanu bitanga umunezero, ni ibintu bitanu bituma umukobwa yumva aguwe neza, yumva amerewe neza hari hose, kubwe n'aho hose ashobora kugenda yirata, akumva afise ingufu mu mubiri wiwe, mu mutwe, amaraso agatemba neza, akumva mu mutima adakunda kimwe kimuhungabanya. Nubwo iyo baza kwisi bitabura, ariko umunezero nikirumara. Reka ndabibibutse, wowe kwankurikirana uraba ahantu vyandika. Kugira unezereze umukobwa canke umugore muri rusange igitsina gore, harakenewe ubwa mbere kumwubaha no kumwereka ko umwitwararitse. Ubugira kabiri kumutega amatwi. Ubugira gatatu kuba umuntu w'ukuri kandi yizewe, mu ncamake kuba umwizigirwa kuri we imbere yiwe, kuba umuntu w'imvuga kuri udahindagurika. Ubugira kane kumwubaha mu majambo no mu bikorwa, ivyo uvuze akaba ari ivyo ukora, apana kwa muvuga gusa ari kudakora. Ubugira gatanu kumuganiriza neza no kumuha umwanya wawe. Ibi si ibintu bigoye, genda mubigerageze, genda ugerageze ube umuntu mwiza, genda ugerageze ukore ivyo agusaba, genda ugerageze. Ushobora kuba vyaramaze guhungabana mu rugo rwawe canke mu kibano, abari hafi yawe canke umukunzi wawe, subira umurondere, subira musubire ku matanguriro, musubire muyage, hama ugerageze ibi bintu bitanu. Nutaronka inyishu, uyo muntu azoba yari gwawe, aho hantu uzoca uhava. Mugabo niwashobora gukora ibintu bitanu, umuntu ntahinduke, hazoba hari ikibazo. Ariko niwabikora umuntu agahinduka, ibi ni ibintu bizima bishobora kugufasha mu buzima kugira ngo bikunde unezeze umuntu w'umukobwa canke umugore. Inama y'ingenzi canke impanuro nziza: umukobwa ntanezerezwa mu majambo gusa, ahubwo aranezezwa no mu bikorwa. Ntuvuge menshi, erekana vyinshi, aho uzoba uriko urafata umutima w'umukobwa canke umugore. Ndiko ndavuga ati ntuvuge menshi, ahubwo kora vyinshi, uzoba uriko urafata umutima w'igitsina gore. Mwubahe, mwumvirize, mwereke ko mwitwararitse, mwereke ko agaciro, mwereke ko ari waza imbere mu vyawe vyose, mwereke ko mwitwararitse, mwereke ko ari wakuraje ishinga. Guys, uzotwandikira muri commentaire utubwire ati iyi mpanuro mwampaye niyo. Subira ku matanguriro rero, usubire ukosora amakosa wakoze. Hari abantu bigira abasirikare, hari abantu bigira nk'aho umenga n'abantu bakomeye, ariko umunezero udahari vyose urabibura, n'izo nguvu urazibura, n'ubwo rukundo ukeneye urarubura, nayo amahoro ukeneye urayabura. Umukobwa iyo atishimye ni vyinshi adakora, kuko nta nguvu aba afise. Umugore iyo atanezerewe, urugo rurahungabana. Ariko munezereze gusa, vyose bigenda neza, akwakira neza, agufata neza, aguha agaciro. Genda bamwikosore, muba abantu beza, muba abantu bazima. Reka ndabashimye mwese mwari kumwankurikirana, mwakoze guhita mu Akejo Media, mwakoze kutubera abakunzi beza. Reka nshimire abagize ama commentaire, reka nshimire abakunzi bacu mwese muri rusangi. Mugire umugisha, mwumve yuko Akejo Media bishimiye. Ndabibutsa bwa subscribe no gusangiza comment, like, kugira ngo bikunde benshi badukurikirane neza mu buryo bwiza. Muzamukoze cyane. Cari ikiganiro Feed Your Mind na jewe Keza Fleur ya Audrey. Naho ubutaha zosubira. Ciao ciao.